Satbi umaze kubesha kangahe muri interview gaki wavuze ati sindigera nihakaninda ariko harabamaze kunkororera inda wotubwira nka babiri muri bo Satbi iyo bavuze urumuri rw'amahoro kubwawe wumva iki numva nukuvuga uzokwimuka uvi Bujumbura uze kubigiteka bizokunda kandi vuba bigiye kuba One, two. Yes, rero nkuko muriko murabibona kuri screen zanyu tufise umu superstar kuri Sunstar TV. Ariko imbere ya byose katubanze tubashimire tubakengurukire mwemwe amana umutima w'urukundo wo kwama mudukurikira 5 kuri 5. Nibaza ko ta Murundi atamunyamahanga kurikiranira hagufu umuziki w'u Burundi atamaze kubona uno muntu turi kumwe n'umu superstar. Nibaza ko tavyinshi tworinda kuvuga kuri we ngo dove tumuvuga muramuzi. Turago ikaze Satbi. Mahoro. Mumeze neza. Turashima namwe. Natwe turashima kari bigitega. Murakoze cyane. Agakrima k'igitega naho abari saa sita naho abari ryari nyene usanganye nakabeho kwa kariko kagutemba neza. Igitega ari intara nziza. Ni intara tuvuga ko nifuza kubamo cyane. Kubamwo. Nukuvuga uzokwimuka uvi Bujumbura uze kubigitega. Bizokunda kandi vuba bigiye kuba. Aha, wow, ngira ngo namakuru mashasha murayumvise ko Satbi yifuza kubigitega kandi vuba cyane ashobora kuba ringa. Satbi uno munsi mwazanwe na Frambo de la Pecha rumuri rw'amahoro nibaza ko ari yo point dushaka kuganira ko cyane uno munsi. Ego ahanini. Satbi iyo bavuze urumuri rw'amahoro kubwawe wumva iki? Numva ituze nitekane mu mitima y'abarundi numva opportunity nziza kuri buri muntu wese aba ukuze muto na mukuru opportunities zitandukanye ni kuvuga ko opportunities z'ubuzima ziba ahantu hari amahoro kuko ahari amahoro uraryoherwa uraryama ukavyuka ugakora imirimo yawe uko bisanzwe ndetse ukabasha no kwiteza imbere ahari amahoro inganda ziratera imbere zikinjiriza mu kigega cy'igihugu ahari amahoro abaririmbyi bararirimba Satbi akava Bujumbura kazi Gitega atakimukoma nukuvuga yuko umuga wanje ndawukora neza kubera ko hari amahoro kubera ko iyi microphone nimba yicaye imbere yanje nukubera ko hari amahoro. Yes, umwe mu baririmbyi benshi cyane bari mu gihugu cyacu Burundi uretse ko ari mu baririmbyi ba mbere bariko barabikora neza ngaha mu gihugu cyacu Burundi ariko yaracaguwe mu bandi ari kumwe na Vision Love babahitamwo arabo babiri nkaba ambassador bino finale. Satbi wiyumvise gute leta mvyeyi leta nkozi yahisemwo Satbi? Ni ikintu ciza kitwereka yuko tudatamba twirorera mu gihe tuzi yuko ikintu cyose kiba gikenewe ukirongoye. Mfise leta yanje ya mbere nuvuga ko ari mu mutwe wanje ariko leta y'umutwe wanje ni leta mvyeyi leta nkozi leta y'igihugu. Nk'abana b'igihugu twagiye turashira ko intererano yacu mu mahoro guhera mu myaka 2010 guhera mu myaka 2016 gushika no munsi itafari rigeze kure no kuvuga yuko turaryoherwa kuba igihugu ndetse na leta yacu ibona akamaro ko muririmbyi mu iterambere rusange akamaro ko muririmbyi mu guhimiriza abantu gukundana canke mu guhimiriza amahoro ubumwe umubano ndetse na capacité nziza yo kuvuga duti igihugu cyacu kigere ku iterambere bifashijwe n'umuririmbyi ni ibintu bikomeye cyane turaryohewe cyane rwose ko batwagiriwe ibakwe. Yes, ngira ngo muriko muravyumva ko hari ikintu baro bavuga Satbi bahora bavuga ati umuririmbyi ni kirore twirabamwo shaka usigure ico kintu. Ichirore buri muntu aba afise phase zitandukanye nziza nambi aba leader bose bari bafise phase zibiri phase yo kuba barabaye aba leaders bacu nka Rwagasore nka Melchior Ndadaye yagwaniye demokrasi
ndetse n'abankuru nziza bafashije kugira ngo tugere ku iterambere ndetse tugere ku mahoro n'ituze turimo uno munsi. Nibaza yuko icirore umuririmbyi kuba ari icirore ni ukuvuga ati leadership ni ikintu cyiza, ni ikintu umuntu arabira ko umuntu yiga kuri a partir yawe we. Je nimba uno munsi ndi Sadbi nuko nize ku bundi, narabiye ku bundi, uyu muntu yabaye icirore cyanje kubera ko yabaye icirore cyanje nuko yagiye imbere y'abandi. Rero icirore ni umuntu ari imbere y'abandi, buri muntu wese yirabamo akavuga ati uyu muntu aranyinspira, mfise inspiration zivuye kuri we, ukuntu avuga ideology yiwe, mfise inspiration zivuye kuri we, ukuntu akora itangazamakuru kuvuga ati je hari umuntu winspira mu mwanya turi kumwe. Rero iciro ni kuvuga ati je ndiraba kuri we, nkeneye kuba beta kuri we, cyane nkeneye kuba nkawe, nkeneye kuba nka Sadbi, nkeneye kuba nka Rwagasore, nkeneye kuba nka Melchior Ndadaye, nkeneye kuba nka Kwame Nkrumah, Martin Luther King cyangwa abandi. Ni kuvuga yuko wagiye imbere ugwanira agateka kawe n'akabandi. Ni kuvuga ko muririmbyi araryohera imitima y'abantu batandukanye gushika abantu bamwibonamo biyumva ko boba nkawe cyangwa bakarenza kuba nkawe. Rero inspiration ziva ku mico itandukanye. Urashaka kwinspira umuntu mu mico mibi, urashaka kwinspira umuntu, urashaka kuba inspired ku muntu biciye ku mico mibi, urashaka kuba inspired n'umuntu biciye mu mico myiza. Rero urashaka kuba icirore cyangwa ukaba ikintu kizimiza. Yes, nenda kubaje ico kibazo kuko Sadbi umaze guca mu malebo menshi turayazi, ariko waragiye uricara ngira na Kent B muravuga ati dushireho Empire Avenue kandi mwafashije abatari baki. Buriya nta bandi bana muzohava mutora nka guriya mwatoye Benturo, mwaravye yuko Benturo ashoboye mugatora abandi bana mukabaduza nkuko muriko murabikora. Ni programme ikintu cyose kugira ngo Benturo abe ashike hajya mu muboro no munsi. Ni imyaka myinshi yamaze, nukuvuga ko hari abandi bari munsi, ariko tuzogerageza kubereka na bivanye nuko ya esprit ya leadership tushaka kuyensera muri aba bana bazoze bafise yindi image itandukanye ko mbure ni yacu ndetse n'abadutanguriye. Rero bisaba kumubaka umuririmbyi, sishaka gutora ngo ndagushire ko bunyene cyo presenta naragutoza neza ukuntu ushobora kwirinda amahwa mu nzira zawe, ukuntu ushobora gukoresha opportunities zidahari ukazicreate n'ibindi. Rero bisaba umwanya vuba, sero n'umwanya muzobona n'abandi bari munsi ya carpet. Yes, ngira ngo muriko muravyumva ko turiko turaganira ikiyago kimeze neza cyane, ariko uri kuradukurikira ndakwibutse ko bikunze wofyonda kuri subscribe kugira ngo bikunde twame turi kumwe mu biganiro nk'ibi tugenda tubategurira. Hama Sadbi akabazo gasa nakanyuma kugira ngo tubareke mu bandanye imyiteguro kuko turazi ko mu mwanya mwatsa umuriro hariya kuri Stade Ngoma. Sadbi nta ndirimbo turabona muhuriyemwo mwese abo muri Empire Avenue, muriko murakora ugakora na Benturo, Misiri kagakorana na Benais, ntiturabakeneye muhuriye hamwe haburi iki bivanye na gahunda ya label. N'ibintu zokombure tuzobirabira kuko abajejwe label bariko baravyumva, bariko barabona ibibazo byanyu mufise very soon bazogikorerako nibaze. Aha, nubwo twavuze ko arakanyuma ubonyongera ka agaki akabaza tugende. Reka nace niyongera nakandi cyo tuba tubiri cyo turangiza. Sadbi ninde muntu muri Empire kuko ni uri muri leader wabo, ninde muntu muri Empire uvuga ati kabisa uje naho noba ntari arorganiza ibintu neza bikagenda neza ku murongo? Umuntu mu bantu bafise engagement muri Empire cyangwa mu baririmbyi cyane cyane? Bose barazi ibyo barimo, batojwe kuba bafise ubuntu, batojwe gukunda igihugu cyabo kujya twabitojwe, bameze neza cyane. Sadbi umaze kubesha kangahe muri interview? Gaki nturigere nta nari nyofete ntakubesha, nta nari nje sinjya mbesha, kandi ukuri kose nikuryoshe kumva. Hari abantu banyangira ukuri kwanje n'abandi bakunkundira, ariko abakunkundira nubwo bari bake ndabana nabo.
yes aha akandi kabazo ka nyuma nakabazo dukunda kubaza ka TikTok ukacu tera nyene nyishura TikTok nyene ngira ngo urabisobanukiwe hari ivyo bigeze kugira ku kinyamakuru co ngaha mu gihugu cacu Burundi citwa Buja Hit TV si ndi babande bavuga ngo yego ndisikivuga ngo turagipromotinga parce que nice abarundi tugira urukundo ni wamuvuga ati gwa rukundo wavuze ati sindigera nihakaninda ariko harabamaze kunkororera inda wotubwira nka babiri muri bo urazi kino vuga kuri ico kintu ntacyo no kivuga ko kubera ntago ndi ngaho kugira ngo ishire ubuzima bw'abantu hanze en tant que jeune leader ntago birekuriwe ariko bikimye byo byarabaye akajambo babwira basi usitoe mimba yangu ndelea Mungu akileta mtoto analeta sahani yake. Aha, amwe na Bad Nice bimeze neza bizobandanya nye gushika musaza. Bizobandanya. Reka tugushimire ariko gira akajambo ubwiye bariko baradukurikira kuri Sunset TV kanyuma. Ngaha igitega Sadbi ndaje nguri nkurikiye urumuri rw'amahoro. Amahoro ni meza, amahoro atuma je na Sunset TV duhura, tuma uno munsi tugira umuziki mwiza, tukumvikana. Amahoro atuma dukora ubuzi bwacu butandukanye bukagenda neza. Amahoro iwacu abantu mwese mubandanye mushikira amahoro, murakoze cyane. Turabashimira mwe ariko muradukurikira ndabibutsa yuko twari kumwe na Satbi kuva muri Empire Avenue mwite Mr Izina mwite Mr Umubabaro Nyampinga n'izindi ni hit songs yagira bashiriraho katweze ko zagiye zirabanezera reka ndakubwire ati nagahwane tubifuriza kugira amahoro kubandanya mu murikira amahoro aho muherereye nagahwane.